Yesu tugomba uhabwa ishimwe tugushikaniye imitima. Haleluya, nivyo dufise biguha icubahiro. Abahurikiye muri club Eric Gym baripfurizanije umwaka mushasha n'abagwayi bo ku bitaro Prince Jean Charles imbere yo kubanza gushimira Imana ku byiza yabagiriye muri uyu mwaka wa 2026 urangiye. Bikaba vyabaye kuri wa gatandatu igenekerezo rya 21 Ruhuma umwaka wa 2026. Abagwayi bo ku bitaro Prince Jean Charles bashoboye kugenderwa n'uwo mugwi barashimiye uwo mugwi kuvyo bashoboye kubafasha banabipfuriza gutera baje imbere mu bikorwa byabo. Aho mwakuye hasubira umugisha ukuri turabashimiye cyane ibi mukora ntimuzobihemberwa. Imana ibaneza ivyo mukora n'umuvyanyu murakoze cyane. Imbere yo kuja aho ku bitaro bakaba babanje kuja gushimira Imana bitwaje igikemanyi mu gushimira Imana ku byiza yabagiriye. Aho umukozi w'Imana mu ijambo ry'Imana yigishije yavuze ko no muri Bibiliya ngo handitswe ko gutanga bizana umugisha kurusha uhabwa. Ibikorwa vyanyu vy'amaboko ora bihezagira, murushirize kuroranirwa. Imana ibandanye kubaduza. Imana ikunda abagira neza, nimushobora kuvyibaza. Aya maboko niyo yakira kandi ni nayatanga. Bibiliya ivuga ngo gutanga kurazana umugisha kurusha guhabwa. Rero iyo umuntu atanga, burya umuntu asabiriza cyane baba bakwivye umugisha. Umuntu akwiye kwimenyereza kumenyera gutanga. Gutanga birazana umugisha cyane. Papa aragahezagirwa rero. Thank you so much kuba mwadutekerejeho. Turabashimiye. Tuzobifungura dushima tubibuka. Icubahiro kibicimana. Mubampera amashi abasangwa, murakoze cyane. Mwakoze, Imana ibaha umugisha. Karibu. Kandi ikindi kintu nobabwira ntaribagira, muvyumve yuko nimba nuguruye umuryango ari ubwa mbere, nkababwira ko twabanezererewe. N'ikindi gihe gishitse mubimenye ko portail yuguruye. Ni kunkora ku rusinga gusa, muzokwama muri ngaha. Murahawe Katolika no ngahanye murahawe. Yesu nahabwa icubahiro. Kandi mwarakoze ya Eric uyu wino, Eric B anuria, Eric B uyu ngiye ndavuga Eric B muce mwumva. Eric B yari very very excited kubona iki gikorwa. Yavuga ati jeni Mana ya bazoza abakunzi banje ni ikintu gikomeye mon pasteur. Ndamubwira ati kirakomeye cyane, bafise umutima w'Imana kukwemerera n'ikintu kidasanzwe, kandi twizeye yuko mwabashije guhezagirwa. Ibikorwa by'uyo munsi bikaba byabandanirije no kuja hamwe mu kwiginana, aho Gwintwari Alphonse yaserukiye abatumire muri uwo munsi mukuru. Yashoboye gushimira Eric Manirakiza, yashoboye kubegeranya akabagira umwe bahujwe na Jim. Nkeze umushinga nta Eric yatwitangiye akaduhuza. Aha twese turi ngaha kubera we. Yaduhuje mu gikorwa ciza ca sport. Murazi akamaro kayo. Benshi ndazi ko bari ngaha bageze uno munsi kubera iki gikorwa ca Eric adufasha iminsi yose. Nashaka mu nkundire mu ntiza amashi tumukomera amashi. Ivyaranguwe ni vyinshi kandi vyaranguwe na twebwe nkuko nabivuze mbere. Rero tubandanye twitanga kugira ngo iyi club ibandanye itera imbere. Kubwa Eric Manirakiza yatanguje Eric Gym ngo iyo umuntu amaze umunsi umwe ni byiza guhimbaza Imana, ngo kumara umwaka wose atawuvunitse atawumerewe nabi, ngo ni ngombwa ko babwirizwa gukora igikorwa gihimbara Imana. Sociale ni nkingi ya sport. Rero iyo tugiye gufasha ni igikorwa cy'ijambo ry'Imana. Tuba dushikije ijambo rivuga
yuko tutegereza kwifatikanya n'abababaye ntitubibagire, ntitwonezerwa gusa. Iciyumviro cavuye yuko tutonezerwa gusa ku munsi wo guhimbaza Imana. Iyo umuntu amaze umwaka ikintu gihambaye cyane imbere y'Imana. Niyo umuntu amaze umunsi umwe aravuga ati Imana himbazwe. Rero tumaze umwaka tumeze neza muri sport atabavunitse, atabamerewe nabi, ni ngombwa yuko tubanza gukora ikorwa gihimbara Imana. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo duhimbagwe nayo izo duhivye imitima yacu yifuza. Rero twama dushaka kwifatikanya n'abababaye kugira ngo ibyo bikorwa byacu by'amaboko yacu by'abahushi kugira ngo bigire ahantu vyanditswe. Naco gituma rero twaciye tugenda kuja gufasha muri Prince Regis kuko ikorwa ca mbere cari gusenga, ca kabiri no gufasha nko bisanzwe, hama ca gatatu ukuza ngaha kugira ngo duhimbaze umunsi mukuru turyoherwe. Mugabo twabanje gukora ca ikorwa nababwira cyo kuja gufasha abamerewe nabi, abatagira agasabuni, abatagira amahera y'ibitaro, abatagira ibinabiriya, ibyo dushoboye byose kubafasha twabibakorera. Muri Eric Gym ngo bagiye kubandanya bafasha abantu barenze imyaka 50 kugira ngo babandanye kugira ubuzima bwiza. Hariho ukuntu umuntu yari karakura, hari ibintu atakaza, tuvyita ngo capacité anatomo-physiologique. Tuvuze anatomy tuvuze amagufa agize umuntu, tuvuze physiologie tuvuze le fonctionnement de l'organisme humain. Rero plus umuntu akura hari ibintu agenda aratakaza. Rero abo bantu n'abantu batakiri capable yo gukorana n'abajya abandi mubona bakora gym. Kuvuga ko abo bantu teza nabone nitubaheba kuko n'abanywanyi banje bankunda twatanguranye kera teza kubakoresha. Rero akabijya kahari ni sport zo bakoresha itandukanye n'amasport twara dukoresha. Programme spéciale ku bantu ba 50 60 70. Yego twacha bafite abantu bose 70 bakibasha, ariko abo bandi bagifise ahantu bafise amakonyaje batameze neza nabo sindabaheba. Ngiye kubakoresha kandi bazara abantu benshi cyane banabiryoherewe mu nyuma muje kuvuga ijambo baryohewe cyane. Abantu ndabatumirira kugira sport kuko mugiye kuraba tuvuge muri capitale économique y'Ubujumbura. Les morgues zuzuye abantu baba diabétique, zuzuye abantu bafise hypertension, zuzuye abantu bafise amagute n'ibiki. Kubera iki? Bose nuko abantu bakinegirija sport. Abo tuyisigurira ugasanga ko barayinyora. Ariko kuvuga ngo nabuze umwanya. Mu bisanzwe ikibazo dufise twebwe ngaha turivuza ntitwikingira. Ariko kwikingira birazimbuza, kwivuza birazimvye. Rero twebwe dufise mission kugira dufashe abantu ngaha mu gisagara ca Bujumbura kugira ngo batakaze ivyo bintu bituma bagira amagara mabi.